Mwiriwe neza nanone sangwa abanywanyi b'ibiganiro byacu kubatwumviriza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze muri uno mwanya aho tugiye kurabira hamwe idonido ry'amakuru akomeje kugenda aravugwa guturuka nga mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mw'isi. Ikaze kuri mwese, turi kuwa mbere, turi kwigenekerezo rya 27/0 umwaka 2025. Kaze kuri mwese mutwumviriza nga kuri Burundi News TV. Dore ingingo nkuru tugiye kugaruka muri kino kiganiro cacu cuno mwanya. Umuvugizi w'ubushikiranganje bwo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano guhera mu mugoroba w'ejo haheze yama ariko aratanga update canga se ibigendanye n'igihanganye ca politike nga mu Burundi. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD nyiriteka Reverend Ndikuriyo akaba yongerewe kuba yoshikiriza ibyinshi kubigendanye n'amakuru twama turavugaho ku munsi w'ejo. Ibingibi abivuze mu nyuma y'iko rero ku munsi w'ejo hama haravugwa amakuru agendanye no kuba umutambukanyi wa Reverend Ndikuriyo yarankiwe kwinjira ku kibuga cy'indege ca Bujumbura aho yafatiwe agiye agira yurira indege ya Kenya Airways imushikane i Nairobi mu gihugu ca Tanzania mu gihugu ca Kenya kugira ngo abashe kuraba neba umugabo wiwe nyine uko amerewe. Ariko kandi bivugwa ko icyo gihe hariho gahunda yuko yagombaga kuba yogera muri Kenya agaca aratanga itegeko canga arasaba yuko umugabo we yanyarukanywa mu gihugu c'u Burusiya. Nyamara leta Variso ndayishimiye gusiko yama irabishaka. Kugeza ubu rero mu nyuma yo kwemeza ubugwayi bwiwe haba mu mugambwe CNDD-FDD ndetse nabegereye Variso ndayishimiye, amakuru akomeza kugenda aradusomira nuko leta y'u Burundi nyuma yo kwakira amakuru atari meza, amakuru ateye agahinda, amakuru ateye ubwoba, amakuru avuga yuko rero uyu mutegetsi yoba ari kukuka kanyuma, yoba ariko arahema nabi cane, yoba kugeza ubu ngubu nyine yoba ari mu marembera canga se bamwe bakaba batanguye kunyera bavuga yuko atani kizere bafise cyo kuba yozongera kuba kongera kubaho. Bamwe rero bakaba bavuga yuko nubwo bavuga ngo Imana irakiza bigoranye kuba kongera kugaragara. Aho rero hamaze kugenda hemezwa amakuru aremere cyane avuga yuko numwe mu basanzwe baragendana nawe rero yoba yaramaze kugenda acikana, aho bivugwa ko hoba harashyizwe ifu y'ishano ryo mu bwoko bwa puderi mu imodoka yabo. Ariko kandi nkuko nawe bashikirije umwe rero wari uri muri iyo modoka canga se umupiloti yiwe cange umuderevo wiwe ndetse n'umwe mu cungira umutekano bakaba baramaze guhagarikwa n'inzego zijejwe amatohoza. Kugeza ubu ngubu umutambukanyi wiwe akaba yarekuriwe kuba yokurira indege imushikana mu gihugu ca Kenya i Nairobi kugira ngo abashe kuba yojya kuraba umugabo wiwe. Ibi biramaze gushikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano Pierre Nkurikiye, aho yama aravuga yuko ku munsi w'ejo atabantu bari barekuriwe kuba bojya kuraba icyo gihangange. Mu nyuma y'iko rero aramabwiriza bari basabwe n'abaganga nikamaze gusigura. Hari ibyamaze kugenda biratangazwa, leta y'u Burundi ikaba yamaze kugenda iramaganira kure ibikomeje kugenda birabera nga mu seruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Congo. Mu nyuma y'ingwano zikomeje kugenda ziravuzwa ndetse zazari no gusiga umwari wa MTS wigaruriye ibice bimwe na bimwe cane ibice byinshi nkuko amakuru yama aradushikira cange amakuru yama aradusumira. Kugeza ubu ngubu kandi ibikomeje kugenda biravugwa yuko by'umwari ku gisagara ca Goma cyamaze kwigarurirwa n'umwari wa MTS. Aya na amakuru akomeje kugenda aravugwa, turabisanga no mwitangazo ryamaze gushigwa ahabona n'umuvugizi wa MTS mu bya politike bwana Lawrence Kanyuka, aho yamaze kwemeza neza yuko uyu muhari wamaze kwigarurira igisagara ca Goma ndetse n'ibindi bigwati bimwe na bimwe kikaba cyaramaze kugenda byigarurira mu bihe byaheze nkuko amakuru yoma aradusumira canga aradushikira. Ndongera bahaye ikaze rero kuri mwe mwese mubandanya kutwumviriza ndetse no gukurikira amakuru n'ibiganiro byacu. Abadukurikira muri ngaha mu Burundi mwese turabahaye ikaze, abadukurikira kandi muherereye mu bice bigiye bitandukanye by'umwariko mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi canga se w'ubudandaji
ndabahaye ikaze abari Gitega ku murwa mukuru wa politike, abari mu bice bimwe na bimwe mu micungararo y'ibyo bisagara byose, ndabahaye ikaze kuri mwe mwese mubasha kuba mwotwumviriza. Ikaze kuri mwebwe kandi mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu muherereye mu karere k'ibiyaga binini cyane. Mwese turabahaye ikaze, turabahaye yambo, twizere ko mumeze neza cyane kuri uno munsi wa mbere w'indwi twatanguye. Abari mu bihugu by'abanyi bigiye bitandukanye babasha kumviriza ururimi rw'igihugu, babasha kumviriza ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda, turabahaye ikaze. Abari ku mugabane w'Uburaya, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Canada, abari mu bice bimwe na bimwe, abari mu Bwongereza, abari mu bice bigiye bitandukanye nk'Ububirigi n'Ubudage, mwese turabahaye ikaze. Ari ubwa mbere ushitse ngaha, ndakwibutse upyonde kwanditse sabone kugira ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5, ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ushaka kutubwira uko umerewe cyangwa ukagira uruhare mu makuru n'ibiganiro byacu, unyuze nga muri komanteri cyangwa se ahazwi nko mu mwanya w'ibyumviro cyangwa se gutanga ibyiyumviro. Ikaze kuri mwese kandi mubasha kutwumviriza, mwisabe upyonde ko ari akamenyetso k'inzogera kugira bajye barakumenyesha yuko ibiganiro byacu bitanguye. Ikaze kuri mwese. Mu nyuma yuko ku munsi w'ejo aribwo rero umuvugizi w'ubushikiranganje bwo hagati, iterambere rusange ndetse n'umutekano Pierre Nkurikiye yemeje ko rero yemeje ko igihanganye muri politike umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nyiriteka Reverend ndikuriyo agwaye, ndetse akaba yaranatangaje ko yaciye anyarukanwa hanze y'igihugu kugira ngo abashe kuba yohabwa ubuvuzi bwisumuyeho. Akavuga ko rero agwariye hanze ariko ntatomore byinshi kubigendanye n'indwara yiwe ndetse naho yoba agwariye. Amakuru twamatura bategura cyangwa se twamatura tohoza nuko ubu ngubu nyine nko agiherereye mu bitaro bya hano i Nairobi mu gihugu ca Kenya nkuko byoma bigaragara. Ntabwo yaraje kwibutsa yuko agwaye cyangwa se ngo avuge yuko yoba yakize, ahubwo igihari nuko rero ubuzima bwe bukomeje kugenda bwifata nabi ku buryo bamwe mu baganga basanzwe barakurikirana uyu mutegetsi, biganjemo n'abaturutse ngaha mu Burundi basanzwe barakora mu biro by'umukuru w'igihugu, biboneka yuko nabo bamaze kugenda baratakaza icyizere, aho bivuga ko hari ubutumwa bwamaze kurungikwa mu groupe ya WhatsApp y'abategetsi baremereye cyane ngaha muri CNDD-FDD, bugaragaza ko amakuru ari karava muri Kenya atifashe neza cyane. Mu nyuma yo kuronka ayo makuru rero noneho biravugwa ko leta y'u Burundi yoba yamaze kwemerera umutambukanyi wa Reverend ndikuriyo kugira ngo abashe kuba yojya kuraba uyiwe. Ni mu nyuma y'iko rero benshi bavuga yuko CNDD-FDD yoba irimwo utugwi tubiri duteye ubwoba, ndetse bivugwa yuko kandi Valison Ndayishimiye ashaka kwikiza byanze bikunze uyu nguyu Reverend ndikuriyo. Mu nyuma yuko ku munsi w'ejo yaje kwangirwa kuba yajya kuraba umugabo wiye nkuko bizima bigaragara, umuvugizi ubushikiranganje bwo hagati, iterambere rusange ndetse n'umutekano Pierre Nkurikiye arahejeje gusigura yuko impamvu ari uko rero abaganga bariko barita kuri iki gihanganje ngaha by'umwariko mu gihugu ca Kenya bari basabye yuko atamuntu n'umwe ari kuriwe kuba yojya kumureba cyangwa se kuba yojya kumutera akajisho. Ibi rero birateye impungenge ndetse biranahangayikishije, ntibiriko biranumvikana neza, byaranateye icyuka kibi rero mu bagumyabanga ba CNDD-FDD mu nyuma yo kumenya neza yuko mu modoka yiwe haba haratoyemo ishano rya puderi cyangwa uburozi bwa puderi, ariko kandi n'umwe mu bari muri iyo modoka umwe akaba yaramaze kugenda yitaba Imana, mu gihe Reverend ndikuriyo rero nawe akaba yaramaze kugenda anyarukanwa nkuko byuma bigaragara. Igitangaje nuko bamwe mu bantu bari muri iyo modoka, abari bari inyuma aribo boca barahura n'ibibazo biremereye cyane, mu gihe nyamara umuderevo ndetse n'usanzwe amucungera umutekano wiwe bo atakibazo bagize, ahubwo bakaba barahagaritswe n'iperereza. Bigaragara yuko nabo bo bafise uruhare muri gutera iryo shano, rikaba ryaraguye rero mu bice byahinyuma nkuko byuma bigaragara. Icakora umwe yari yegeranye na Reverend ndikuriyo we akaba yaramaze guhita yitaba Imana. Kugeza ubu rero umuvugizi w'ubushikiranganje bwo hagati, iterambere rusange ndetse n'umutekano akaba ahejeje gutangaza neza yuko umutambukanyi wa Reverend ndikuriyo yamaze gufata indege ya Kenya Airways, akaba ari indege yafashe ku isaha y'isa 5 n'igice nkuko byoma bigaragara ku isanga mu gihugu caciza c'u Burundi, nkuko amakuru yamara dusumira imushikana i Nairobi mu gihugu ca Kenya kugira ngo abashe kuba yojya kuraba umugabo wiye nkuko byoma bigaragara.
icyakora benshi baratanguye kugenda bararira ndetse benshi baratanguye kugenda bagira agashavu kenshi cyane aho bavuga yuko bakomeje gutegwa impungenge n'ibibazo bikomeje gushikira Uburundi. Benshi barahita bibuka ibyashikiye cyane cyane umuinspecteur Nkurunziza yahoze aratwara Uburundi. Benshi bakaba bavuga yuko rero ari byo byaba bigiye gushikira iki gihangange muri politike y'u Burundi. Turakomeza kugenda turakurikiranira hamwe byinshi bikomeje kugenda biravugwa kubigendanye n'amagara atifashe neza y'uyu mutegetsi. Uburundi bwiyamirije intambara ibihugu bimwe bimwe by'amahanga bitera muri Congo nkuko vyoma bigaragara. Uburundi buserukiwe na Randire Sibomana, umuhanuzi wa mbere mu biro by'ubuserukizi bw'u Burundi mwishiramwe mpuzamakungu ONU, byitabye ikiganiro cy'inama ijejwe rero amahoro n'umutekano yiga ku kibazo cy'ihungabana ry'umutekano mu buseruko bwa Republika Iharanira ya Congo. Hari kuri uyu 26/0 umwaka wa 2025 Randire Sibomana yaratanze imburi ko rero igisagara ca Goma gishobora gufatwa umwanya n'umwanya n'imigwi igwana, maze ashimika mu gusaba yuko amakungu akwiriye rero kwihutira kugira icyo rero akoze kugira ngo ubugizi bwa nabi rero buhere. Uburundi bwarasabye inama ya ONU ijejwe umutekano gusaba ko intambara ihagarara vuba mu buseruko bwa RDC, gushigikira ibiganiro vya Rwanda ndetse na Nairobi mu gusaba ko rero abafise uruhara muri iyo ngwano bakurikiza ibyo rero biyemeje, gushigikira ubutegetsi bwa Congo mu kugarukana ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa mu gihugu cyose, mu gihe benshi bagoma rero baburira ubuzima muri izo ntambara, uhereye kuyicwa rya buramatari wa Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant General Peter Chirumwami Nkuba. Randire Sibomana yashimikiye mu izina ry'u Burundi gusaba ko rero abafise uruhara muri izo ntureka bashigwa imbere y'ubutungane bagakubitwa intahe rero mu gahanga. Yibukije ko rero ivyegeranyo byishiramwe mpuzamakungu ONU bivugwa ku ntambara ziri muri RDC byerekana ko hariho abanyamahanga bashigikiye imigwi yitwaje ibigwanisho ihohotera uburenganzira bwa kiremwa muntu igasahura n'ubutunzi ikama bw'ico gihugu. Randire Sibomana agasaba amakungu kwihutira kugira icyo akoze rero kuri ibyo bihangange kugira ngo ibyo ngibyo bice birahagarara nkuko amakuru yoma aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu kandi igikomeje gutera impungenge ndetse gikomeje no guhahamura abatari bakeya n'uburyo izi ngwano zikomeje kuberaho ku muvuduko uteye ubwoba cyane nkuko bizoma bigaragara cange nkuko amakuru yama aradusumira. Kugeza ubu ngubu nubwo uyu mutegetsi yama aravuga ibingibi canga se yoma aratangaza ibingibi, igisagara ca Goma cyamaze kwigarurirwa n'umwari wa M23 nkuko byamaze gutangazwa n'umuvugizi wa M23 mu bya politike bwana Lawrence Kanyuka, ndetse bamwe rero mu bari basanzwe bararinda uyu mujyi biraboneka yuko bakomeje guhungira mu Rwanda, abandi bakaba bakomeje guhungira muri ONU. Inyeshamba za M23 zaratangaje ko zafashe umujyi wa Goma, umugwa mukuru w'intara Kivu ya ruguru muri Republika Iharanira ya Congo. Uruhande rwa leta kugeza ku cyumweru nijoro rwari rugisaba igisirikare kugwana kuri uyu mujyi ngo ntufatwe, ntaco ruratangaza kubiriko biravugwa n'umwari wa M23. Abatuye uyu mujyi rero baragiye batangaza amashusho ku mbuga ngurukana bumenyi berekana abagwanyi ba M23 bagenzura imihanda y'ingenzi muri uyu mujyi wa Goma nyuma y'imigwano yabaye ku cyumweru muri uyu mujyi nkuko biboneka. Ntibirasobanuka neza rero niba M23 igenzura uyu mujyi wose wa Goma canga yarafashe ibice bimwe na bimwe byawo. Ibimenyesha makuru muri RDC biravuga ko abategetsi ba gisirikare ba Kivu ya ruguru ndetse n'abandi bategetsi b'uyu mujyi benshi bahungiye i Bukavu mu ijoro ryo kuri cyo ku cyumweru baciye mu nzira y'ikiyaga cya Kivu. Icyakora amakuru twaronse nuko ibikorwa byose byo mu kiyaga cya Kivu bigendanye n'uburobyi ndetse no kwiyunguruza byose byamaze guhagarara. BBC Gahuza dukesha inkuru iracyagenzura mu buryo bwigenga niba M23
rigenzura ikibuga cy'indege cya Goma, ikigo cya Campo Katindo ndetse na Montagoma hafi yacyo, hamwe rero n'umupaka w'ubutaka uhuza uyu mujyi uyu mujyi ndetse n'uwa Gisenyi mu Rwanda k'ibice by'ingenzi by'uyu mujyi wa Goma. Andi mashusho yarashyizwe ku mbuga ngurukanabumenyi yaratangajwe rero bavuga ko rero ari kuri wa mbere, arerekana abasirikare ba FARDC ndetse n'abazarendo bari hamwe ari benshi hafi y'ikibuga c'indege basa n'abahagaritse imigwano nkuko byoma bigaragara. Icyakora amakuru dufise nuko hari n'abasoda bamwe na bamwe bariko barinjira barahungira mu gihugu c'ubanyi c'u Rwanda, aho bariko barambugwa ibigwanisha byabo. Garica Muheto, umunyagihugu ukora ubucuruzi hafi ya Stade de Unité mu mujyi wa Goma, yarabwiye BBC ko abagwanyi ba NTSR aribo bagenzura aka gace atuyemo bidasubirwaho. Mu butumwa bwanditse ati ubu ngubu hari agahenge kuva mu ijoro ryakeye nubwo tucyumva amasasu hato hato na hamwe. Ingabo za Urugwa ziri rero mu butumwa bwa MONUSCO zaratangaje amashusho zivuga ko ari abagwanyi ba FARDC barimo gushyira intwaro hasi ku kigo cy'ingabo cya Rusayo mu nkengero za Goma. Uyu mujyi utuwe n'abanyagihugu bagera kuri miliyoni zibiri uramaze iminsi 3 udafise amashanyarazi nk'ingaruka z'imirwano mu nkengero zawo. Abawutuye benshi ubu ngubu ntibarimo kuva mu nzu zabo nk'uko Robert Kito Muheshera yabitangarije abamenyesha makuru bwacu. Mu butumwa rero yatwohereje kuri Burundi News TV mu ijoro rishyira kuri uyu wa mbere, yaragize ati turi mu nzu kuva uyu munsi mu gatondo, n'ubu nta gupfa gusohoka kuko amasasu aracyavuga, arimo rero n'imbunda ziremereye cyane. Ingabo za Rugaya rero ziri muri MONUSCO zaratangaje ko nyuma y'imigwano yabaye nimugoroba ku cyumweru hagati yabateye ndetse na FARDC, bamwe mu basirikare ba Congo barashyize intwaro hasi. Abarenga 100 ba FARDC baje gushaka ubuhungiro ku kigo cy'izo ngabo cya Rusayo. Izi ngabo kandi zerekanye amashusho y'abo basirikare barimo rero barimo kwandikwa ndetse no gushyira intwaro hasi. Mu itangazo rivuga ko rero bafashe Goma, umuvugizi wa MTSR mu bya politike bwana Lawrence Kanyuka yaravuze ko abasirikare ba FARDC bari muri uyu mujyi basabwe gushyikiriza intwaro zabo MONUSCO zikabikwa. Iri tangazo rivuga ko ibikorwa byose byo mu kiyaga cya Kivu bihagaritswe kandi rihamagarira abanyagihugu ko bagomba kuronka ituze. Mu ijoro ryakeye Perezida Felix Tshisekedi yarakoranyije inama idasanzwe y'umutekano yigaga ku buryo ibintu byifashe nga muri Goma. Ibi kandi byarakurikiye inama y'akanama k'umutekano mu isi ka ONU yarateranye ejo i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abayigize ahanini bamaganye ko rero u Rwanda rwohereje ingabo muri RDC gufasha umubare wa MTSR. Abategetsi b'u Rwanda bavuga ko Kinshasa ifasha umuhari wa FDLR urwanya ubutegetsi bwa Kigali. Umuryango w'abibumbye, umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba nawo watangaje ko perezida w'u Rwanda n'uwa RDC bazahurira mu nama yihutirwa kuri aya makimbirane iteganyijwe kuri wa kabiri nk'uko byama biragaragara. Antonio Guterres yarasabye MTSR kurekura aho rero yafashe byanze bikunze. Mu itangazo yacishije ku muvugizi wewe, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yaraye asabye u Rwanda kureka gufasha MTSR ndetse no kuvana ingabo zarwo ku butaka bwa RDC, ndetse na MTSR ayisaba guhagarika imigwano kuva mu bice byose yafashe. Ibyo yabikoze mu nyuma y'ukorera abasirikare ba MONUSCO bagera kuri 13 biciwe muri izo ngwano bafasha ingabo za leta kurwana ku mujyi wa Goma ngo udafatwa. Mu nama y'umutekano ya ONU yarateranye ku cyumweru, ibihugu nka Amerika, Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa byarasabye u Rwanda kureka gufasha MTSR ndetse no kuvana ingabo zarwo muri ibyo bice. Ambasaderi Ernest Rwamucyo waruhagarariye u Rwanda muri iyo nama yaravuze ko umuryango mpuzamakungu uhitamo rero kwamagana MTSR ukirengagiza ko rero ingabo za leta EDC arizo rero zica amasezerano y'agahenge. Rwamucyo yaravuze kandi ko rero amahanga yirengagiza umuzi w'ikibazo
urimo rero inyeshyamba za FDLR u Rwanda ruvuga ko rero zirimo abasize barakoze genocide mu Rwanda. Kigali hamwe na ONU rero bavuga ko FDLR ifashwa na leta ya Kinshasa. Amashusho atandukanye ariko aragaragara ku mbuga ngurukana bumenyi yaragaragaje abakozi b'imiryango mpuzamakungu ba ONU bahunga umujyi wa Goma binjira mu Rwanda bakoresheje umupaka uhuza Goma ndetse na Gisenyi. Abanyagihugu barenga 400 baravuye mu zabo kubera ingwano muri uyu mwaka gusa, benshi barahunze berekeza i Goma ndetse no hafi yayo nk'uko ishami rya ONU rijejwe impunzi ribivuga. Kugeza ubu hari n'amashusho amwe namwe yamaze kugaragara ndetse yerekana abasoda bamwe ba Congo binjira ku butaka bw'u Rwanda bambugwa ibigwanisho byabo cyangwa se bamburwa intwaro zabo. Nguko uko bihagaze, munyemerere tuyasubikire ahangaha tugaruke mu kanya tugaruka kubikomeje kugenda biravugwa.